amafaranga tora byose reka kumuha ibihenda amaso ndamukunda Kamanda J. sasa bakunzi ba MIJO Talent TV umugore wanje baramutwaye bamuhendesha amashukwe bamuhendesha mistari ariko nuko biruko jewe sinzomuheba bazotuma bandasa bazotuma bangonga bazotuma sikia kwanza wewe yes sir, 1 2 everybody, my name is Radio, this is MIJO Talent TV. We come back here again. Twagarutse kandi hamwe tukubwira byinshi muri entertainment, hamwe tukuzanira aba hitmaker kuri micro ya MIJO Talent TV. Right now ona hano muri quartier nagiye ku muvumburo wa danje, umuvumburo hatari sana. Nagiye kuraba timu iraho bari muri shooting, ariko rero ntibazi ko tuza kubaraba, ariko ebana turagerageza cyako turonka ikiganiro, ariko cameraman habavye no kwiruka nta blague no musi nibaza ninganye muri rupanga, ariko ntavyo twavuganye brother. Cameraman habavye no kwiruka, cameraman twende ebana ona bakunzi ba MIJO Talent TV ni hapa muri rupango rero ebana bikaze ni so sana. Sasa twende, unaona ntituzi ebana ibiza gukurikira nta kundi. Cameraman twende cameraman bakunzi ba MIJO wait bro bakunzi ba MIJO Talent TV wamaze kubona cameraman bereke kwanza bereke hari cameraman bereke wamaze twamaze gushika mu rupango aho bariko wait bro vipi sasa ona cameraman twende ona cameraman twende ona bro vipi bakunzi ba MIJO Talent TV ona bro vipi sasa bro vipi sasa umeze fresh none ushaka sasa ona barashaka kuzutadu wait bakunzi ba MIJO Talent ona wait bro sasa vipi sasa bro safi bezere yes bro amaro ndayamena wala no musi na brag sasa reko mase ko twinjira bro none urafise invitation Apotre sasa ona Apotre none wewe watumiwe nani wait reka tuyage na Apotre basi none watumiwe nani wait basi vipi sasa bro umeze jenda biraza reka ngende basi bro ona barase ko twijira wallahi ewana sasa Apotre sasa cameraman urashaka kubereka Apotre hanaka ewana gira tumushikire sasa twende bro cameraman twende wait bro vipi sasa bakunzi ba MIJO Talent TV ona ibintu birakaze sana sawa reka turindire bamubaze kugira twumve brother mbere yuko uza wewe kubera ko utamanje kumumenyesha sasa Kamanda J vipi sasa mzee wako umezereza sasa haramaji gusa Kamanda J ni hari sasa brother avuze gute baje ati kubera ko umukuzi utayimumenyesheje sasa Apotre gatuganire gatoya mzee wangu ariko arakumva sasa brother numuvumburo mzee wangu numuvumburo sasa reka tuyage gato mzee wangu sasa oya brother wait bro yambwiye ngo sawa reka sawa bro wait bro bakunzi ba MIJO Talent TV wabonye Apotre wamuonye nguja wait brother sasa Apotre unaona huyu jamaa cameraman tumupige sasa sasa vipi sasa brother safi katuingie bro sasa I'm sorry sana mzee wangu I'm sorry sana sasa ona huyu jamaa sasa brother reka tuinjire man wait bro wait reka tuyage na Apotre bro wait mzee wangu Kamanda J sasa ona wait bro wait sasa Kamanda J vipi mzee wangu vipi sasa bro wait ona Kamanda J on sasa bro oya bro namaze gushika kuri singana narose kiganiro wala uno munsi singana narose kiganiro aho bica hose turonka kiganiro bro I'm sorry sana mzee wangu ababodi ni hatari sana mzee sasa ona na matatuaje arase ko ninjira wala man duhuye nawe nzogupiga ndaki wabonye ujama arase ko ninjira brother Apotre I'm sorry basi mzee
I'm sorry boss, I'm sorry. I'm so I'm sorry boss. Sawa. Okay, so I'm sorry boss. I'm sorry. Musore mutumenye. Okay, sawa. Ubu tuzobamenyesha. Bakunzi ba bro VP. Baduhaye uruhusha bro. Baduhaye uruhusha man. Sasa bakunzi ba MIJO Talent TV wamaze kubona twamaze gushika mu bakinyi ba Apotre bwenge. Nubwo vyari bigoranyisha bari badupize wallahi so. Sasa bite mzee wangu. Poa. Ameze neza. I'm sorry boss. Oya, ariko ibi bintu sivyo. I'm sorry sana. Twe duhecece shooting tugomba kuja gufungura turarushe ngo imivumbura imivu. Nico gituma bazotsa barabakubita. I'm sorry sasa bro. Anajenza ugupigamwe. Nawe wo kubita. Umupiga. Sasa biri gutere mwejeje shooting eh? Twe twari muri shooting. Yeah. Muriko mura shootinga episode kwanza. Turiko turakina seri. Yeah. Urukundo. Sinavyonze. Ariko dushaka kutubwire kwanza muriko mura shootinga episode cyangwa se seri yitwa gute? Kubatayizi kuko novuga hari abatayizigera mu no mwanya. Dushaka kuri bajya batayizi muriko mura shootinga yitwa gute? Kwanza turiko tuvugana nande ni Miss Radio. Ndibaza barabizi bambonye kuri micro ya MIJO Talent TV baba bamaze kubimenya. MIJO Talent TV. Yes, MIJO Talent TV. Okay. Hanyuma turiko turashootinga filime yiswe Amaraso y'urukundo. Ni filime iri kirabi ya mbere mu gihugu cy'u Burundi. Irimwo ubwenge, irimwo ikinwamwo n'abantu bakomeye biyubashe kandi ni filime nibaza ko atamusitare n'umwe mu Burundi arigera ashora amafaranga nk'ayo turiko turashira muri iyi filime yiswe Amaraso y'urukundo. Kabisa twabonye mu ivyamamare nka Kamanda J umuririmbyi nawe ageze muri cinema. Kamanda J, welcome brother. Welcome bro. Turamenya vyinshi Kamanda J wageze muri film. Tumuzi nk'umuririmbyi ariko no munsi ariko arakina film bimeze gute mzee wangu? Poa. Sasa kurifunga mzee wangu. Pendeza sana. Ni hatari akabeho kabaridi no munsi ni so. Mubiri ni fresh sana. Turajya muri timu ya Apotre bwenge miri ariko je ni mwanzi. Iye ni yose aho waje phone. Mwambanye aho kunzimana kumifana mwambanye. Nta numwe yaguhamagaye twebwe bana ibintu vraiment si byiza twa Sorry sana mzee wangu. Sorry sana. Twejeje no kugira twagira twigire. Ego. Ariko tukiri ngaho nyene mzee wangu Kamanda J dushaka kutubwire Kamanda J tumuzi nk'umuririmbyi ariko no munsi turiko turamubona muri filme kwa Apotre bwenge. Mbega bimeze gute music warahebye cyangwa bimeze gute mzee? Hose niho tuba turi mbo music turakora byose ni entertainment buja flavor habategezwa ko harimo filme tugakira hose just tugakora mu gihe tubona yuko ari ibintu bimeze neza bifise intumbero nziza cyane gose. Ego. Byose turakora. Mbega hagati y'umuziki cyangwa se na filme ni kihe kintu ubona kiriko kirakwinjiza gusumba ibintu kuko warakoze umuziki gihe kinini navuga yuko uri mu ba legend ngaha muri industry y'umuziki ndundi. Mbega hagati y'umuziki cyangwa se na filme ni kihe kintu ubona kiriko kirakwinjiza amafaranga gusumbya ikindi? So music twarayikoze bien. Turi faidika. Urazi yuko twakoze ama collab nka Steven Sogo twarakoranye collab. Mbo ama video yose twagiye dukora yagiye aduha ama views mbo ubu naho turi muri filme tugerageze turabe filme nyene naho turaba ukuntu bimeze ariko ni moto kabisa. Fire narabonye ahantu wari ufise inkoho ebana. Sasa usigaye uri umwicanyi me. Hafise inkoho agira arase wallahi bimeze gute? Tuko turakina filme zamura dukurikirana kuri Apotre bwenge kuri chaîne ya YouTube, Instagram Apotre bwenge muzamuramenya vyinshi iyo nkoho ico yari wagira ikoresha ico yari gamije ivyo byose ni muri move. Ariko tukiri ngaho nyene reka subire kwa Apotre bwenge gatoya kwanza maze Apotre bwenge wiyumviriye gute kuzana umuririmbyi nka Kamanda J kuko novuga yuko no umuririmbyi wiyumviriye gute kuzana Kamanda J muri timu ya kugira ngo azarakina muri cinema wavyumviriye gute mzee? Hari ikintu kimwe nkunda muri cinema abakinyi ba filime barishe filime ndundi ku buryo muri East Africa nubwo twobohamagara ati umukinyi wa mbere wa filime cyangwa umukinyi wa filime mu Burundi nta timu dufise two presenta ngo tuvuge ngo iyi niyo timu kina filime abo zumva bavuga ni ba Gasore nawe si umukinyi wa filime
n'umukinnyi wa comedy rero abatandukanye comedy na na film fara na firamu aya twebwe rero impamvu bona nashize mwaba nibabona barabona harimo abapapa biyubashe aba mama biyubashe harimo imisore yiyubashe bisobanura ngo turimo turakora firamu idutwara amafaranga menshi mugabo mu Burundi tugomba ko tuzoba ba mbere kandi nibatsa ko nta wigeze akina firamu mu Burundi nta n'uri ko arakina agomba kuzosumvya iyi firamu turimo turakina canke izo tugiye gukina kabisa. Wavuze ati ndabona mzee wangu salama papa mzee wangu kama mzee bakunzi ba MIJO Talent TV wamasikiwa nkuko yavuze harimo abantu biyubashe kabisa. Mzee kucyubahiro cyawe kwanza ndaguhaye mwiriwe cyane meze neza papa ndashima Imana. Akazina bakwita gute? Mfano mfano unasikia mfano ya sasa tugusanze ngaha nawe ariko ntituzi ikintu nawe uri kurakora sinzi ko nawe wavumbuye nka twebwe ngaha uri mu biki mzee? Cyende umukinyi muri Apotre bwenge. Umukinyi kabisa. Sasa dukinira agaseni gatoya mzee. Mbo sinashaka kintu bunyina kwa twarushe kuva dukina ariko undi munsi uzoze kare. Undi munsi rero urumva urantumiye kabisa. Mfano merci beaucoup mfano. Naona no muzungu alasikia sasa cameraman. Brother vipi man? Safi bro. Meze neza bro. Shwari. Unapendeza sana. Asante. Brother bakuita gute? Naona no muzungu man. Mjini pesa mjini money, oh no. Lakini tabia za kuvumbura sizipendi. Kamanda J, sikia utama. Kamanda kam kwanza. Unasikia sasa kamanda. Freestyle kwanza ya Kamanda J. Anabyibagiye ko wallahi. Kamanda twende. Akababa jumugabo kamugenzi mpinga rero huye n'umugabo umusore w'umuhinga mvuye urugendo rurerure ibujani muyinga. Yeah man, it's your boy Kamanda J. Oye muri Apotre bwenge Apotre ufise abaririmbyi benshi mzee. Boga come bro. Abaririmbyi benshi n'ivyo nk'uyu n'umuririmbyi. Bona bro sikia abaririmbyi benshi Kamanda J. Anaitwa nani bro? King Ashaman. King Ashaman. Ni umuririmbyi nawe mzee wangu. Ego. Sasa none itimu kwikozwe n'abaririmbyi gusa. Ni yaba superstar kubera nayo nyene ni timu yacu ni superstar. Dufise abantu benshi ngaha hariho nundi mu mama mitwa mama Lele. Wamuwe njole kule. Mama Lele. Sasa garumo no mugore wa Kamanda J. Aski ni Kamanda J mu presence ndibaza uzi ubwenge uca umenya sasa bite mama. Urabona muri timu yacu kucyubahiro kuntu twatwiyubashe ni team swaga kabisa. Wasafi from Buja kabisa. Urabona yuko naba mama man this is man wavuze ngo ni mama Lele akwambie musheri wa Kamanda. Sasa bit mama Lele meze neza irazase cyane ko nini Kamanda jagu presence sinzire ko hari cyo bureko na Kamanda. Oya n'umukinyi mugenzanje n'umusheri mugenzi umukinyi kutabivuga neza ntacyo bitwaye dushaka kutubwire mbega we nikiye mufana na Kamanda J kuko ni wagu presence n'umukinyi mugenzanje muri timu ya Apotre bwenge. Mbega wowe ngaha muri Apotre bwenge nikiye kintu ukundira Apotre bwenge ko novuga yuko hari amatimu menshi akina cinema akwere kutagiye mu zindi timu ukavuga ati reka nje kwa Apotre bwenge. Mbega nikiye kintu cyagutumye uvuga ati reka nje gukina kwa Apotre bwenge? Itimu nyinshi bakina amakomedi ariko Apotre bwenge akina amasinema. Ariko hariho n'ayandi matimu akina cinema kubera ikiriho utagiye mu yandi matimu ukavuga ati reka ngene kwa Apotre bwenge cyane kubera harimo abastari benshi. Apotre ucunge neza mzee abastari benshi mzee cyane kubera harimo abastari benshi. Oya iyo maze kubona ni Apotre bwenge nta bandi ndabona bakina amasinema atari Apotre bwenge. Baraha Apotre nta bandi bahari. Avuze ngo nta bandi bahari. Ni kimwe kuba bamenyekana no kuvuga ngo bakina zazindi akinira mu buterere zikarangirira mu buterere yani kurekura amafaranga ngo urekure video wisa neza ivyo ntibibabamo. Abantu rero nk'aba kuja kubakinishiriza mu buterere canke ukabajana mu miceri ugasanga ntuheba amafaranga ngo mukinira ahantu heza ntibashobora kugufata nka timu koko ubukira umwanda ground. Hari agapande gatawa naravye Apotre bwenge ari boss atikoraho bro
nzobapiga man abajama shaweri abafisa aba bodyguard zobapiga abajama ntibo bashobora wallahi baka pampe turabaha ibiryo barakaze sana abajama kumwire bambanya Apotre abajama nzobavuna wende pole radio kubanga burya ibintu utagiye ariko mzee wangu unasikia umusara ahantu hari tutegeza kumuhiga mzee sunajua muraduhiga mugabo kabisa nanje ona niyaranje muduhiga mu burya ataribwo niyaranje kugira ndaguhige mzee kugira umbwire impamvu kwanza sikiwa kina sinema turondera mugaturondera naho tuba turi mukabidusaba tugakora ibiganiro bimeze neza murabona sorry sana I'm sorry sana reka subire shaka ku demo sunasikia dushaka rutubwire mbega ngaha kwa Apotre Bwenge ni kihe kintu umaze kunguka ni bihe bintu umaze kunguka ngaha muri iki maze kunguka ibintu byinshi cyane gose bwa mbere Apotre Bwenge abakinyara bitaho cyane nta déplacement bisopa ni waturira byose dufise umuntu wo boss cyane Apotre Bwenge kandi turamukunda cyane ariko hariho benshi bavuga nkuko nyene mu matimu menshi ariko bikarangira barira mu nyumukazi aho wumva mbega ibyo ntituzobona mu mutimu ya Apotre Bwenge oya kwa Apotre Bwenge soko oya bana gafaranga gusa ni timu imani ibihera gusa ni bihera ivura y'amafaranga mu bisanzwe Apotre sasa aho iyo mvura y'amafaranga unasikia imvura ya Apotre ramunyagiye uyu y'amafaranga oya imvura ya sawa imvura y'amafaranga ya Apotre Bwenge yaragize yaratunyagiye sasa tukiri ngaho nyene Apotre Bwenge urumva yuko abakinyi bawe baguma bavuga ati ebana twe tubayeho fresh tubayeho neza mbega nibihe bintu ukoresha cyangwa se nubuhe buryo ukoresha kugira ushobore gufatamo abakinyi bawe neza kugira ngo bose bakuvuge neza nko muri timu nibaza ko umumama suyu wenyene harimwo nibaza ko hariho nabandi bwirana natse we nana abandi tashoboye kuboneka kubera novuga ko timu yacu yugaraniyemo abantu benshi kandi ikindi no kubwira uyu numustar uyu sasa ona bro nibaze ko ni nawe abantu babonye tuja kwakira Farasine niwe yakompoje indirimbo yo kwakira Farasine turi kumwe na Fami Ntwari niwe yashoboye kwemvitwa ndetse n'ivyo abantu benshi baramuzi ko ari we yakompoje ziriya ndirimbo za senere 2020 uretse ubuko arimwo agenda ari muri firamu anahinduka ngombye kuvuga ngo numusitari yugaraniyemo ibintu byinshi bashaka kumubona benshi arimo arakina firamu ati none uyu muntu ko tumuzi muri biriya yarahindutse kandi arakina bimeze neza rero ndimo ndavuga ngo mu bakinyi ba firamu nana yaje nana ko wapi sasa bite me unaona bakunzi ba MIJO Talent TV uno munsi nababwira ati ntegeza kuzana amakuru ndayakuye muri ti unasikia umusheri wa Kamanda J bite mama nsa kona swaga lakini sasa cyangwa muravukana mega barasa wa izo se noti gusa ni noti ni pesa ndibaza bamaze kwibona ni timu novuga yuko harimo amafaranga menshi ndibaza murabona ukungene bambaye kwanza bambaye fresh sana ariko kugira nshike ngaha abanyeno byabasha bro weye shauja jama sasa bite rero nsa meze neza ego biraza cyane turi umusheri wa Kamanda J ego unasikia aravyemeye sasa bakita gute banyita Fani tukiri ngaho nyene Fani mbega watanguki koko novuga yuko umunsi meruka muri Apotre Bwenge sinakubonyemwo mbega waje gute kwa Apotre Bwenge munsi ni wambonye kubera ko nari nafatiriwe Apotre Bwenge ntumbeshe Apotre ni jambere ndamu ni yari yagiye muri Amerika cyo wari wagiye muri Amerika wari wafatiriwe hanyuma yo mpamvu mutansanze ngaha ariko uno munsi rero tukwitege mu bikorwa bishasha muri sinema ariko murategura yo kurikirana ego bika serore nyabaki muri ya sinema James Hole ariko chaka ababwire baba sasa muzoraba kuri YouTube muzozibona babwire bajya ati genda kuri YouTube mwandike guca nango cyogira babwire genda kuri YouTube mwandike ko Apotre Bwenge nzoca mubona hore yanje kabisa wamaze kuvyumva genda kuri YouTube wandike Apotre Bwenge uzoca ubona role yawe ariko we na Kamanda Remuzana
tuzinanye neza cane muhuriye ku rukundo rwacu n'akazi turiko. unasikia okay, akajambo kamwe reko kwa kamanda je, akajambo kamwe kwa kamanda je, akajambo kamwe wamubwira huyu, akajambo kamwe kamanda je ndamukunda cane gose gusumbya abandi bose. Unasikia arafushe, ola bro arafushe, sikia aragufuhi, unasikia kamanda je arafushe. Reka ndakubwire umudemu wanje abantu abastari benshi baguma bashaka umuntwara uyu mujama nawe kandi nasanze ari mu mitoma yatari kandi fafa reka ndakubwire je mitakuheba nzoguheba kandi je ndagukunda. Sasa ujama arafushe nije twatanguranye birazi waruvuze ngo bagizene birazi ko rije twatanguranye waruvuze ati arinze kwimubwira ko ntiyari kumubwira ko amukunda nanje mbona ngaha. Sasa Apotre bwenge unaona hii sasa ikintu kizaduteranya abantu mwese muri ko muradukurikiranya, abagabo bateranwa n'ibintu bibiri, atari amafaranga n'umugore, kandi kuba bariko baramupfa umugabo atinya ico twita competition ntaba ari umugabo. Kamanda je unasikia umugabo atinya competition. Sasa cameraman raba ucyondeka muri komanteri mbega raba muri je na mjini. Sasa sikia kamanda mubaze ninde ukunda muri je na mjini. Oya reka Ngomba kuza okay sawa twende nk'umuntu utsenye ndagomba kumenya Kamanda J n'umustar, Mujini Man n'umustar, bose bafise indirimbo bazwiho mu gihugu cy'u Burundi, meme bose n'abakinyi ba film. Kamanda bansheke kumufata, kamanda bazureke kisi cyo gihe ikintu nkeneye ni wahitamwo nabi uzoronka ibibi. Ubwo hitamwo hagati ya Kamanda J na Mujini Man ukunda nde? Abariko badukwikirana mwumve inyishu kwanza mundabire Apotre sema unaona mani amafaranga tora byose reka kumuha ibihenda maso Ndamukunda Kamanda J. Sasa bakunzi ba MIJO Talent TV. Cameraman ndibaza mwavyumvise abakunzi ba MIJO Talent TV. Amafaranga sigo rukundo ndibaza mwaze kuvyibona amuha amafaranga menshi sana. Kamanda J mugende kuri YouTube channel ya Apotre bwenge mugire like, comment, share, utibagiye subscribe. Ati barabi cinema yitwa gute mzee? Amaraso y'urukundo. Urani iki kijama? Iki zokica. Eshi ndakivunja. Azokica. Sasa Kamanda J rero amukunda sana mbega nikiye kintu wakundiye Kamanda J? Kamanda J namukunda. Simistari myiza akararirimba ne? Ndakunda indirimbo ziwe kandi ndakunda ukuntu anyakira. Nkakunda ukuntu duhuza. Bogai, pole sana bro. Pole sana. Bogai, pole sana bro. Pole sana mzee. Pole sana Pole sana bogai. So chicha. Ndani hariho benshi wala bakunzi ba MIJO Talent TV bamaze kubona ni timu ya Apotre bwenge novuga yuko ni timu novuga babayeho fresh ku mafaranga menshi ariko tumera nk'abasozera Apotre mbega bitega ibihe batarabona muri no cinema muri ko murakora bitege irihe hinduka. Okay, hari ikintu kimwe ngomba mbwira abakinyi ba filime b'abarundi, igihe cyo gufundika bakina ibintu bitagira ubwenge. Isi turimo yaramaze gukanura, tugeze aho tugomba gukina ibintu bifise ico bivuze. Uzosanga nka Gasore canke se ababa mutima n'abandi bavuga ngo barimo bakina film, bamenye ngo comedy na film biratandukanye. Ikindi kigira kabiri nagomba mbabwire, batinya gushira uburyo muri film ngo bakine ibintu vyiza, ugasanga benshi mwo bakina film abo hanze baziravye zigatukisha igihugu cyacu, ukamenga nta bakinyi ba film bahari. Timu Apotre bwenge twahagurutse kandi turaza abandi bose bavyonze filime
igihe kirageze ngo babone ko mu Burundi hari abakinyi ba filime. Sikia Akamanda J tumera nk'abasozera brother big brother welcome bro akajambo kanyuma bwira abakuzi bawe gukurikirana abakuzi nk'umuririmbyi uno musugeze muri film akajambo kanyuma mbega bitega iki ku muziki cyangwa se kuri film bimeze gute hose batwitege niho tuba turi kuri music fire kuri film fire muzoze mugenda gusa pole pole nanje kuri YouTube Kamanda J muzoguma mubona bishasha one and only Yes. Kamanda J brother yashavuye bro peace kwanza bro wapi dufanye collab lakini kwa demu wangu asilete urofu ni mpufu ariko ntuzava mu aiga erega yava mu kira muri cinema vya vrai bro genda buhoro mvye umusitari umwe w'imisegonda 30 abariko baradukurikirana bashaka kuba batumvise impano yiwe reka tumuhe ariko ona yawa undi nguriya uriya ora meri kuya bro ari uwundi man sasa reka basi reka ndakwere just genda mutongoreje wala no musi nabwiye ati ebana ingo welcome mukubitire imitoma basi umugore wanje baramutwaye bamuhendesha amashukwe bamuhendesha mistari ariko nuko biruko jewe sinzomuheba bazotuma bandasa bazotuma bangonga bazotuma sikia kwanza wewe unasikia bazotuma bamurasa cameraman bazotuma bamurasa kuri waswavuze oya ntibazomurasa akomeze kwihangana mugore wanje ndagusavye untega abiri mugore wanje ndagusavye untega abiri usanzwe uzi ko sanzwe ndagukunda cyane usanzwe uzi ko sanzwe naragupfiriye rekana n'uwo musani afise amafaranga ariko nta mutima sasa abakunzi ba MIJO Talent TV reka ndagushimira kurikanye iyi video wabonye twari kuri team ya Apotre bwenge wowe wabikoze big up sana genda kuri YouTube ikore subscribe wowe wabikoze big up sana wotarabikora genda bikore we love you so much ciao ciao we love you so much wagwa